Bakunzi ba radio Umurisho turabaramukije nkuko mubimenyereye aka ni kakanya kumviriza ikiganiro ndondeza mushikirizwa na Fokode kubijanye n'abanyagihugu b'u Burundi bagenda bafatwa n'inzego z'umutekano kuva muri 2015 mu nyuma ntibigire basubira gutorwa irengero ryabo. Ko bari bakurikiranye ikiganiro giheruka twari twababwiye ibijanye n'ifatwa be n'inyuruzwa ry'uwitwa Pacifique Nkeshimana yafatiwe hafi ya Otebe Buhoro hariya muri komine Mabayi aho yaravuye kubitsa imodoka yarasanzwe anyonga yukunguruza abantu n'ibintu. Muri ico kiganiro twari twababwiye ko dukeka kwifatwa rya Pacifique Nkeshimana rifatanye kandi n'ifatwa ryaciye riba uwo mugoroba nyene mu gisagara ca Bujumbura hariya muri zone Kinama ry'uwitwa Juma Ndayishimiye akaba yari umugenzi akomeye cyane wa Pacifique Nkeshimana. Ikiganiro cy'uno munsi rero kigiye kubaganirira ibijanye n'ifatwa be n'ibugurengero rya Juma Ndayishimiye yafatiwe mu Kinama kwigenekerezo rya 5 mu kwezi kwa 4 muri 2024. Ngo kandi muvyibuka aba bose bari mu rukurikirane rw'ibiganiro tumaze imisi tubaha vy'abantu bagiye barafatwa bava muri komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke bose bakaba banyurujwe muri uyu mwaka w'2024. Nkuko ikiganiro ndondeza mumaze kumenyera ingene cubatse mu kanya tubaha umwidondoro w'uyu yanyurujwe. Mu gice kigira kabiri turaza kugaruka ku bijanye n'ingene ifatwa ryiwe ryagenze, ivyahavuye bikorwa bijanye no kumurondeza n'inzego twibaza ko zamunyuruje. Muti rero Juma Ndayishimiye ninde? Juma Ndayishimiye yavutse mu mwaka w'1980 avukira ku mutumba wa Muhungu aho ni muri komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke. Aha rero muca mwumva ko Juma Ndayishimiye yanyurujwe afise imyaka 44 y'amavuka. Juma Ndayishimiye ni umuhungu wa Etienne Manirakiza na Donatira Habyarimana. Mu bijanye n'amashure yiwe, Juma Ndayishimiye yarangije amashure ajanye n'ivy'ubuvuzi izi bita École Paramédicale. Amaze kurangiza ayo mashure yarakoze nk'umuforoma mu mavuriro atari make yo mu ntara ya Cibitoke. Ayo twashoboye kumenya ni nka Centre de Santé yaho bitwa Butahana, iyindi y'Imabayi, iy'Ibuhayira niyo mu Rusenda muri komine Bukinanyana. Twarabajije impamvu yagumye azarahindurirwa aho akorera muri ako kazi kiwe k'ubuforoma. Inyishu baduhaye nuko kwaba ari ukumujuragiza kubera kumugwanya ngo n'umunywanyi w'umugambwe CNL. Aho yakoreye ubwa nyuma kano kazi k'ubuforoma twumvise ko ari Centre de Santé ya Rusenda aho ni muri komine Bukinanyana mu ntara ya Cibitoke. Mu mwaka w'2022 Juma Ndayishimiye yahavuye asaba ko yoba yarahagaritse imirimo yiwe ikiringo c'imyaka 2, ivyo bita mise en disponibilité. Nukuvuga ko kuva aho muri 2022 gushika arinda afatwa akabuga irengero ryiwe, Juma Ndayishimiye ako kazi k'ubuforoma atako yarakiriko arakora. Iruhande rero y'uwo mwuga wiwe w'ubuforoma, Juma Ndayishimiye yari umugabo w'inkerebutsi yakorera mu bisata bitandukanye arondera kuronka ubuzima. Yarazwi nk'umudandaza, aha yadandaza ibintu bitandukanye, ariko muri ivyo hakabamwe n'ibijanye no gucukura ubutare, gucukura inzahabu aho muri komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke.
yaja hamwe n'abandi bakora koperative yo gucukura ubutare bagaheza bakabudandaza. Iruhande y'ivyo Juma Ndayishimiye yaranakora ibijanye no kunguruza abantu n'ibintu. Muribuka ko twari twabwiye ko umwe Pacifique Nkeshimana bari bamenyanye mu gihe Pacifique yari umushoferi wa Juma Ndayishimiye. Mu nyuma imodoka bakoresha yahavuye igurishwa, ibyo kunguruza abantu n'ibintu Juma Ndayishimiye aba arabihagaritse. Ariko kandi twarabwiye ko imbere yuko anyuruzwa yari mu wundi mugambi muremure wo kugura ibisi yohoze izurunguruza abantu n'ibintu aho mu ntara ya Cibitoke. Pacifique Nkeshimana akaba yosubiye kumubera umushoferi. Mu kiganiro giheruka twanabwiye ko Pacifique Nkeshimana yari yanaguranye imiliyoni 8 Juma Ndayishimiye kugira ngo zimusahirize muri uko kugura iyo modoka nshasha bashaka gusubira gukoresha muri urwo rudandaza wo kunguruza abantu n'ibintu mu ntara ya Cibitoke. Juma Nkeshimana yubakanye na Jacqueline Fitina, akaba ari n'umuvyeyi w'abana 5. Muri abo bana 5 imfura yabo ikaba ifise imyaka 17 nayo umuhererezi akaba ari akana k'imyaka 7. Juma Ndayishimiye yarafise inzu 2 aho yaba yarafise umuryango wiwe. Hari inzu yari isanzwe iri hamwe ku mutumba wa Muhungu twamaze kuvuga muri komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke. Hakaba n'inzu yarafise mu Kinama muri quartier Gitega ibarabara rya 12 inimero 9. Aho hose abajyango biwe niho baba, haba mu nzu yitwa vuga iri muri komine Mabayi, haba ni yari muri Kinama mu gisagara ca Bujumbura aho yabana n'abana biwe. Mbere nkuko tuza kuvyumva aha mu Kinama ni naho Juma Ndayishimiye yakuwe igihe anyuruzwa akacabugwa iyo yajanywe. Nkuko dukunze kubikora no ku bandi bagenda baranyuruzwa bakabuga irengero, twarabagije ivyumviro vya politike vya Juma Ndayishimiye. Juma Ndayishimiye twumvise ko ari umunywanyi wo kuva kera cyane w'umugambwe CNL uhera kera ukiri ku izina rya Paripehutu. Juma Ndayishimiye yari umunywanyi w'inkerebutsi afise n'amabanga muri uwo mugambwe wa CNL. Batubwiye ko ari nawe yararongoye ugwaruka rw'umugambwe CNL muri komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke. Nkuko hari amazina aza gusubira kugaruka mu nyuma, hari abantu 2 bari muri komite yiwe y'ugwaruka aho muri komine Mabayi. Abo nabo akaba ari uwitwa David Sengiyumva batazira Rugara na Dieudonné Ntahondereye batazira Bimenyi. Aba turaza kubagarukako mu gihe tuzoba twinjiye mu bijanye n'inyuruzwa rya Juma Ndayishimiye. Juma Ndayishimiye siwe wenyene mbere yarakomeye aho mu mugambwe CNL, n'umukenyezi wiwe nawe nyene yari inkerebutsi muri uwo mugambwe. Aha twabwira ko umukenyezi wa Juma Ndayishimiye ariwe Jacqueline Fitina asanzwe ari mu nama mpanuzwa jambo ya komine Mabayi ahaserukira umugambwe CNL. Mu matora y'abashinga amateka yo mu mwaka wa 2020 Fitina Jacqueline yari yitoje mu bashinga amateka mu ntara ya Cibitoke n'ahatahavuye ashikirwa mu batowe mu mugambwe CNL. Muca mwumva ko runo rugo rwose rusanzwe rukomeye mu bijyanye n'ibikorwa vy'umugambwe CNL. Runo rugendo rwa politike rusanzwe rutari rwaroroheye Juma Ndayishimiye. Twamaze kumva ingene yagiye araburagizwa mu kazi kiwe, azarahindurirwa amacentre de santé yakoreramwo, hamwe ukamusanga ari muri komine Mabayi, ahandi ukamusanga ageze muri komine Mugwi, ahandi ukumva yarungitswe muri komine Bukinanyana. Ivyo byose ngo vyari mu ntumbero yo kumujuragiza mu bijanye n'ivyo bikorwa vyiwe vya politike.
twarumvise ko yari yaranigeze kunyuruzwa nk'uko aragenda, ariko ho mu nyuma arasubira araboneka, yarafashwe arapfungwa azira bino vyiyumviro vyiwe vya politike. Ubu rero turagiye kwinjira mu gice kigira kabiri gihambaye muri kino kiganiro, ni igice kijanye n'ifatwa be n'ibugwa irengero rya Juma Ndayishimiye. Twamaze kuvyumva, ibugwa ryiwe ryabaye ku mugoroba wo kwigenekerezo rya 4 Ndamukiza muri 2024. Kuri uwo mugoroba Juma Ndayishimiye yari ku rugo rwiwe hamwe muri zone Kinama, quartier Gitega, kwibarabara rya 12 inimero 9, aho ni mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Mu gitondo amakuru, bamwe mu baduhaye amakuru batubwiye ko mu gitondo nk'isaha 2 z'igitondo hariho imodoka yari yabonetse yateye amakenga abari hafi y'urugo rwa Juma Ndayishimiye. Ico gihe babonye kamyonete double cabine Toyota Hilux yera ifise ibiyo bitabona yagumye izunguruka hafi y'urugo rwa Juma Ndayishimiye. Ababibonye biyumvira ivyo ari vyo, baragira bati ivyo ari byo byose nkeka ari ikintu gishobora kuba kuri no rugo canke hafi yaha, turavye imodoka igumye hazunguruka. Uko bavyumviriye biri bube. Mu kiganiro twababwiye ubuheruka, aho twavuga ifatwa rya Pacifique Nkeshimana, tubibutse ko nawe uwo yafashwe igihe cy'isaha 11 n'igice uyo munsi nyene w'itariki 5 z'ukwa 4 muri 2024, afatigwa hafi ya OTB Buhoro nko ku kilometero, aho yari avuye gusubiza imodoka yari yiriboranyonga, kuko yari asanzwe ari umushoferi w'imodoka yunguruza abantu n'ibintu. Imodoka yitwara kwa sebuja aho muri OTB Buhoro, hanyuma avaho nawe ataha n'amaguru. Ari mu nzira niho yaca ahura n'imodoka batubwiye ko yari kamyonete double cabine Toyota Hilux itukura ifise ibiyo bitabona. Abayirimwo bacakira Pacifique Nkeshimana ari ngaho mu nzira ariko arataha, imodoka ikiragenda. Kuva ubwo Pacifique Nkeshimana ntarigera asubira kuboneka. Ariko rero yamaze gufatwa igihe cy'isaha 2 z'ijoro, Pacifique Nkeshimana yarahamagaye Juma Ndayishimiye. Mu kiganiro giheruka twari twabwiye ubugenzi budasanzwe bwari hagati ya Pacifique Nkeshimana na Juma Ndayishimiye. Niho rero mutelefonye yamubaza aturi hehe wa Juma, nawe aramwishura ati ndi mu rugo, ndi mu Kinama. Ikiganiro cyo muri iyo telefone ngo kiba kigarukiye ngaho. Ico twibagije gushikaho nuko abafashe Pacifique Nkeshimana bashobora kuba bari no mu byo kumukoresha kugira bereke neza urugo rwa Juma Ndayishimiye, kandi abafashe kumenya neza ko Juma Ndayishimiye ari mu rugo rwiwe. Isaha 4 z'ijoro n'igice niho Juma Ndayishimiye yatabaza amenyesha bamwe mu bajyango ati ndatewe, mu butumwa yanditse muri telefone. Mbega ico gihe hari habaye iki? Amakuru dufise avuga ko ubwa mbere hatanguye kuboneka abapolisi bari ku maguru, maze bazibira amayira yose yatera aja ku rugo rwa Juma Ndayishimiye hamwe mu Kinama twamaze kubabwira. Ico gihe rero cy'isaha 4 z'ijoro n'igice niho abantu bambaye impuzu z'igipolisi badodora ku rugo rwa Juma Ndayishimiye, maze abari mu rugo ntibugurura. Harabaciye bumva amajwi y'abapolisi bavugira kuri bya byuma byabo byo guhanahana amakuru, bimwe bita Motorola. Uhamagaye ngo avuga ati uko dusanze hugaye tubigenze gute? Ngo niho baca bumva muri ya Motorola ijwi ryishuye ngo ni mumene. Ako kanya niho hari bamwe mu bapolisi bashoboye kurira urugo rwa Juma Ndayishimiye, baca barinjira basimbira mu rugo. Bamaze gusimbirayo baca bugururira abagenzi babo bari ku irembo. Icabonetse muri ivyo bintu nuko muri abo bantu hari harimwo
abari basanzwe bazi ingene urwo rugo rwari rwugagwa. Nuko ba bantu barinjira. Abo twaganiriye batubwiye ko bashoboye kwibonera abagabo 7 binjiye mu rugo rwa Juma Ndayishimiye. 5 bari bambaye impuzu z'igipolisi, 2 nabo bari bambaye impuzu zisanzwe, ariko abo bose ngo bari bafise ibigwanisho. Niko kurangururira no mu nzu kwa Juma Ndayishimiye. Juma yari mu cumba ciwe kuko yari yamaze kuja kuryama. Imbere yuko banamushikira, Juma yatelefonye urongoye iyo quartier yabamwo, ariko umwe arongoye quartier aranka kumwitaba. Bikaboneka ko mengo vyari ibintu vyateguwe ku buryo n'abajejwe intwaro bari baje ko ataco baza gukora aho hantu. Ba bantu binjiye mu nzu batangura gusaka ibiri mu nzu vyose ngo bariko barondera ibigwanisho. Barasaka, barasesagura n'ibifungurwa vyari muri iyo nzu, ariko barabura ikigwanisho na kimwe bahatora. Bacafata wa Juma baja kumwuriza imodoka, kamyonete double cabine yera Toyota Hilux ifise ibiyo bitabona. Bariko barasohora, umuvyeyi wabo Juma Ndayishimiye, umwigeme umwe w'imyaka 15, arabaza ati mbega papa mumujanye hehe? Ako kanya nyene umupolisi umwe aja gukubita ikofe wa mwana. Se abibonye agerageza gutabara umwana, rya kofe ntiryamushikira. Amakuru dufise avuga kandi ko Juma batanamuhaye akanya ko gusubira kwambara impuzu, yagiye yambaye uduhudu two munsi. Abana bagerageza gutora impuzu baziterera umuvyeyi wabo. Umupolisi aca arazisama yongera arazita. Nuko Juma Ndayishimiye bamutwara atambaye. Imodoka iva ngaho igenda yiruka cyane. Buhera ubwo nta gakuru ka Juma Ndayishimiye. Bukeye abajyango ba Juma Ndayishimiye ntako batagize barondeza uwabo. Baratanguye baja kwitwara ku gipolisi mu Kinama, maze OPG yihutira kubabaza abantu bari basanzwe bafitaniye amatati na Juma Ndayishimiye. Amatati koko yarariho. Ibyo twashoboye kumva nuko Juma Ndayishimiye hariho koperative yo gucukura ubutare yarasanzwe arimwo. Uwayimujyanyemwo numwe mu nshuti ziwe, komiseri Eugene Bizindavyi, azwi cyane mu ntara ya Cibitoke. Amaze kugera muri iyo koperative, hariho abagenzi bayisangiye, abo barimo nk'uwitwa Samuel Majambere, uwitwa Pasikari Vyagizimana, be na Regina Manirambona. Bamwe muri abo basanzwe bazwi mu bantu bakorana n'inzego z'iperereza, bagiye bafise amabi bagiye barakora. Nuko muri ya koperative ngo birashika, Juma Ndayishimiye agurana amafaranga kubera ko hari abantu bari bamuzanye, bavuga ko bamuzaniye ubutare. Ngo baramuha amafaranga atari make yo kujya kubugura ubutare bw'inzahabu. Ariko mu nyuma amaze kuzigura asanga baramuhenze n'inzahabu zitarizo. Juma abarahomvye, abura ingene yishura ba bantu. Aho rero ngo niho bamwe mu bajyango bikeka ko hoba haravuye inzankano zatumye haba abantu bategura kubeshyera Juma Ndayishimiye kugira ngo ahava afatwe, anyuruzwe, yagirizwa ibyaha bikomeye bijanye n'ivy'umutekano. Hamwe mu gipolisi barafashe bano bantu 3, mbere baca bajanwa gupfungirwa mu iperereza. Haciye iminsi bungururizwa mu ibohero rikuru rya Mpimba, ariko ntibahamaze n'akanya. Nta wuzi ingene bahavuye basohorwa, bagenda bataburanye na wa muryango ntiwigera umenyeshwa abari bafashwe ingene barekuwe. Ibintu mbere byavuye bitera binazunguruka. Umukenyezi wa Juma Ndayishimiye yisanganiwe ariko aratumwa ko mu butungane ngo aje kwisigura ngo ku mafaranga yavuga ko yari yahawe umugabo wiwe. Aha bikaba byariko bikorwa n'umukenyezi yitwa Regina Manirambona, ariko nivyo byahavuye bisendwa bigeze mu butungane. Isentare bamugiye kumuboranyamwo ntaco yapfana na n'umukenyezi wa Juma Ndayishimiye. Bagiye kumwitwarira muri sentare bitumvikana,
ingene yari kuba ayigezemwo yasimvye n'ayandi masentare yose. Mu nyuma Imana iracana, uyu mukenyezi byo kumukurikirana birahagarara kuko byaboneka ko hagize gutwaga umugabo none hagira hakurikirwe gupfungwa ku mukenyezi. Tubajije ivyo Juma Ndayishimiye yoba yarabeshewe muri wa mugambi yoba yarapangiwe ujanye n'ivyo kumushirako ibijanye n'umutekano nkuko tumaze iminsi tubivuga, twumvise ko hoba habaye ngo amanama yoba yabereye muri komine Mabayi bapanga ingene bashira kuri Juma Ndayishimiye ngo ari umuntu akorana n'imigwi y'abagwanyi kandi ari we arondera ibigwanisho. Ivyo vyamenyekanye gute? Nuko Juma Ndayishimiye yarayafashwe, bukeye haciye hafatwa abandi babiri, bamwe twababwira bari basanzwe bari muri komite yiwe y'ugwaruka rw'umugambwe CNL muri komine Mabayi. Aba bafashwe numwe yitwa David Nsengiyumva batazira Rugara, bena Dieudonné Ntahondereye batazira Bimenyi. Aba bafashwe igenekezo rya 6 mu kwezi kwa 4 muri 2024, batwagwa n'iperereza bamara imisi 6 bapfungiwe mu iperereza ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke. Bahavuye barekugwa, aho barekuriwe nibo batanze inkuru y'ivyo bagirijwe ko aribo bahora bakira ibigwanisho vyoba vyazanwa na Juma Ndayishimiye abicishije kuri wa mushoferi Pacifique Nkeshimana. Mugaye kitari cyumvikana ningene bano bantu bo baciye barekugwa. Mu byatumye ngo barekugwa ngo harimwo ko basanze mu matelefone yabo ata nimero ya Juma bari bafise. Mu nyuma itariki imwe y'ukwezi kwa 5 uyu batazira Rugara yahavuye asubira kunyuruzwa n'umukuru w'iperereza mu ntara ya Cibitoke, ico gihe akaba yari uwitwa Nestor Nyandwi. Ikiganiro tugikoze ata makuru turiga dusubira kuronka atubwira ko uyu Rugara yoba arasubira kuboneka wewe. Tuzobigaruka ko mu biganiro tuzobashikiriza mu nyuma. Uko rero niko bano bantu bafashwe mu muryango bo bemeza ko ababo batwawe bivuye kuri aya matati yarahagaze kuri ya koperative bapfa ivy'inzahabu n'amafaranga, ariko ababo baza gufatwa bashizwe ko ivyaha bijanye n'umutekano nkuko tumaze iminsi tubivuga ku bantu benshi bagiye baranyuruzwa muri uyu mwaka wa 2024. Abantu ba mbere bategerezwa kubazwa bino bintu n'uwatwara iperereza mu ntara ya Cibitoke muri ico kiringo Nestor Nyandwi yahavuye akugwayo mu kwezi kwa 5 muri uyu mwaka wa 2024, maze asubizwa ku cicaro gikuru c'iperereza i Bujumbura. Nkuko twabwiye uyu Nestor Nyandwi akaba yahoze ari ugendanira Reverien Ndikuriyo akirongoye inama nkenguzamateka basanzwe banava ku gatumba kamwe hariya mu Kayogoro. Uwundi ategerezwa kugira icyo bivuze ko n'utwara iperereza mu gisagara ca Bujumbura Eliphase Niyongabo. Uko bisanzwe bikogwa nta wundi baza gutwara iperereza ntiza kunyuruza mu karere kanaka batabanje kubwira uwo nyene atwara iperereza nawe muri iyo ntara, kanatsinda nawe ategerezwa kuca atohoza ivyabaye mu karere kiwe. Bano bantu babiri nibo ba mbere bategerezwa kubazwa bino bintu bagasigura iyo Juma Ndayishimiye na Pacifique Nkeshimana bajanywe. Aha rero niho turangirije ikiganiro cy'uno munsi. Dushimiye mwebwe mwese mwagikurikiye, tuzosubira ku munsi w'Imana uza. Murakoze. Shit.